tuvukana jewe no ziba ndavuga ko nundi bisi tuvukana kuko je nawe tuvukana abo tuvukana ndabazi uriko uravyumva ntihagire naho uzocira uvuge ngo Vanessa muravuga shenzi ziba Hangene burya ubuzima buraryoshe. Cyenda bumenyere. Uzobumenyera gushya ryari? Ngashaha. Ariko habuziki kugira ngo uzane umufasha. Sa? Habuziki kugira ngo uzane umufasha gufasha kurera abajya abana. Baza ko uzobishoboye. Ariko ni imbere cyo rangiye kuri Imana. Ariko urabona muri kino gihe ndimo. Urabona je n'umuntu ushobora umufasha. Nabajya abana ni simbona hano byanki bajya barakuze nibiswi byinobera simbone gituma keretse nimba atadishaka Imana izimbere ndakubwiye ari cyo tazi urazakubwiye harujya muhungu mutonye wanje w'ibyisho Claude nujya muko bwanyeze wagira zigere bangeranye none bahaye uburenganzira bwo kugiramira barakugiramira nyene ntako nakora nubwo ndabasura ibintu binganye iki niko shibiretse kwatashimira ako bunana Agnes arakuze Claude ni gisore kigarukira iyo gishaka igome mama wanje ni mutoyi wawe mugabo havura umenganire mukuru wawe none ugenda usabe uzinduka ugenda ugaruke riminye bajye bicara ari abantu bangana kurya nzokira nawe ibintu byo byamaze kundambira ubuzika utaboneka muhira utahijo ntubona ko hari ibyo dukeneye kuganira mu sanzwe ndabizi gusa urazi umuhungu natangiye kumutahira mu ijoro kubera byindi umuhungu urabizi none ubona ibintu byo ngaha mu rugo nzo ndavyikorana n'iki manishinga wa mukobwa wo kwa Mari ko navyuzi none ni waramuko muteye inda n'akazi kawe utazomuza ngaha namuteye inda none simfise muri wacu ahubwo umusazi ni muhira wanyu uzokweguzana ngaha uzujana nimba muzoja mu ishambo yo muzamwahore n'imwe muhanda reka shareka avuza kwani nakubwire nzinda sikintu cyako tuganira kigiki urabona je nawe turavukana niwe dutegerezwa kwiga ibibazo byose byo ngaha mu rugo sivyo kumara ndakubwira ubwe mukobwa kayabaga ubona dutegerezwa kwemera ko guma yigira ibintu yishakiye ngaha mu rugo papa oya so bintu none igitwarire coza kutuganza mu rupangi wacu ivyo rero ivyo shaka ko twiga kubera je vyamaze kundambira mbere zashutiranye ndakubwiye bajya nubwo ari bigaba ariko nibone mama nije papa wabo nije mama wabo none eske ntucenja mu byo kuzana abagore urake kubuza abagabo bwosha mbaho gute mbiza nkanye si wewe ujya n'umwana w'umukobwa ataronse umukobwa mugenzi we ngamucinye ugorora mubwire ko ibintu bikiye kugenda wibaza yuko wewe uzomwicarika ngo umubwire ati kora iki akumviriza ibyo uvuze ndabyumva ariko nk'ubu kuri no saha umuzimu wa data na mama bo kumva ko ndiko ndageragura bene mama ngo umuntu ko ngomba ngo kurongora cyangwa ngo kugirane edayire kubwa no kuri kora bimbaje barakatana byo no kwishobora urumva bo nkorera iki aho bari nabo nitwamureka akigira ibyo yishakiye azohava dutera no mu matongo kwa papa urabona ariko arakora azobazi ko ari umwana aho ngaho wo mu nzu azoshaka ko ibintu byose dufite tubigabura kandi atari umwana we wacu Jesse ishobora kuvyemera rero ko ibyagwa gishobora kuza gutera mu rugo iwacu uravyumva sinshobora kuvyemera irife ko dutegerezwa kurondera umuti dukora hakiri kare
uvyumve nka musaza wanje wumve ikintu twashobora gukora mugabo ntihagire ikintu na kimwe azotarana ngaha. Okay, Vanessa. Ico kintu mbwiye kirumvikana kabisa. Kandi wori nka mushiki wanje urampanura nkakumviriza. Ico gitwarire bazanye ngaha mu rugo iwacu. Na jewe ari jewe amaze no kunshisha. Rero ikintu twashobora gukora turondere ingene ukuntu yova ngaha muhira kubera amazi atararenga inkombe ariko arakura iyo barera ari umuhungu rero ibaza ari umuhungu abaratujyanye n'amarongo. uwo uri kuravuga yuko umutima wasonanye batubiryoherererwa ubu ubunya uri kurabasarira uriko uraca ku biti no ku mabuye kugira ngo babeho niho banezererwa ubwo buzima burimo wewe urumva bararyohewe kubera yuko uri kurasabira abatoyi bawe mugabo kandi bararyohewe kuba wewe uriko uricira ubuzima bwo kuntu kwicira ubuzima nawe biduhera he urumva ntuzozana umugore rero kubera canke nk'umunsi yageze mu rugo akaja kubaka azoba agiye kugira azoba yabibwiwe nandi bikorerwayo azoba azi ngo agiye kugira azoba azi ngo bavyitwaramo gute ataronse umuntu w'umukenyezi ashobora kumutahura amugira inama. Sinumva hano ikibazo kirimo kiretse gusa niba utabishaka sawa mugabo kuvuga ngo Agnes na Claude ngo wowe impamvu ntabyo numva kweri. Ndacyari data kuri we, ndacyari mama kuri we. Hajya bose gufungura, kuryama buri kimwe cyose bakwiye. Numva nta bindi bibazo biteza. Ariko none ndetse nimba ibyo nakubwiye kirya gitavyibuka ugomba kubwira nibagite aho ntuzi impamvu ndiko ndakubwira ibyo byose Soko bijya ntabyibuka. Ndabizi kandi ndabitekereza ku mutima. Ariko igihe cyabyo ntabwo kiragera. Ndacyaretse bene mama. Batumvise. Kandi ndagiye umwanya wacu barangiye. sawa Bajya ni bene mama. Ntabwo nubaterera. sawa Mugire umunsi mwiza. Urabona jewe nk'ubundi mukobwa jewe umwanya n'umwanya ndashaka kwigira kwiba ibi byose ndiko ndabikora kubera inyungu zawe kugira ngo ntusigare uhangayitse n'umugore wawe uzoza ntuze mubebe nawe. Chemanga iko kubera gitware. Igiye gitware kino muhira kijya. Ujya. Sawa ifo rero yuko tubikora hakiri kare tukamwirukana. Jya. Kumwirukana hakiri kare nyene kubera hari gihe usanga amazi arenze inkombe. Vyase mu neza tuzoshira mu ngumba ugavuye mu uratwara n'ikintu nibagiye. Urabona kajya ka Dorian nako nyene karamushigikiye iyo turiko turavuga ibintu kaguma kumviriza tugiye gaca gasikara karayimubwiye kajya koko nakamara nako nyene sinzoraba ngo turavukana bazogena bajanye. Wereka ujya wewe je nzomukurayo kotsa wewe rindira sinko ahora muvugira avugira cyo gitwarira ujya nzomukurayo kotsa we rindira naho zurabinjirira ndakoze nawe aya jurabitsiko ntobashigikira ne aya urabitsiko ntobashigikira kuko sinshaka ko ibintu byo kwa dawo bisanzahara ariko wenda kwemera wowe sawa nakubwiye ko byose ndiko ndabikora kubera inyungu yawe sinshaka ko ibintu byo kwa data biza gusanzara mu twari byaje mu rugo tutazyo byavuye nako nyene ngiye kugaterekera umuti kuziba makanda gakorera.
Hey. Waha. Ubu maze kuva hajya papa nka gerino utarampamagara ushatse gushika Ese wafashije abandi gukora akazi ngamwe? ariko nizera ko dufise mushiki wacu Hama? hanyuma ibindi nta bindi je mfise ibintu ndimwo kandi Wumviriza banzinyishe kwanza. Kujya ajya wenyene. Kujya muri ajya wenyene. nse icyambere cyo je simba nkwiriye gukora ibintu ngaha sivyo kameme nka star simba nkwiriye kuba ndiko ndicavuga ibintu dufise ngaha ubu kwiriye kubibwira petit frère kijya gikuru ya kubera siniyumvira ukuntu star ishobora gufata amabido nkaja kuvoma en fait so ngo ndiko ndakubura nawe urashobora gutanga icyubahiro cy'umuntu so kameme nkuko abameze manje Manzi, boss usige ungire intoki jawe nkuko jewe. Intoki jawe nkuko gamanzi. Iyi nzu hano wakubura. Iyi nzu ibisete sigira byuze ngahaye. Manzi wowe no musigira aho tubatwane. Wowe ukanesha wewe. Uve ngaha. pardon papa Wowe uve ukanesha wewe. Mzee nagoma ndakubwira ikintu kimwe kandi kimwe ku kindi unyumvirize ya kuko sindiko ndiyumvira kari we papa uri kuri abivuga ngo gugende umuhimbiri wo gufata umukubuzo nakubura ngaha yes ndakubanka papa ariko a difference nanje wabikeneye kunyubaha nk'umwana wawe wabyaye rero mwumwanya uri kurambira amajambo yose ukeneye kumbwira mu mutwe simyumvira yuko akakoba aragaciro cyangwa icubahiro kuri jewe gusa ariko kimwe gusa ndamaze kugutahura uraha agaciro cyane uno muhungu umenga n'intuzeya ni kidodi wawe uramuha agaciro kumwe Mudambwire rero wewe. Sigiye mvugo ukangira urutoki jewe nkunkumunye. Manzi ndakubwira. Nimba udakeneye umuvumo uvuye ku muvyeyi. No kuvuma gafana na gahindwe. Navuze wewe. Je ndi umuvyeyi wawe. Genda. Nikutarumva umwana yakubise umuvyeyi ariko je nagoma ndakubwiza ukuri papa umunsi wubahutse neza ngo tu Waza mwita wewe. Ndarabaza kudawa. Nako nagerageza kumubarira kuko ujya niwe fura mu muryango Jeho naravuze nararushe n'ukuri sinzi ngo wanafise n'ukuri ntako ntagira urumva kandi sinzi kandi burya je ndiko ndamurabisha amazi urabona yaba mvuga ati je ndi umuntu namukundiye amahera yabizi ko ndamukunda musaza sibanga ndabitse ko atamahera afise ntayafise maze kumubwira kenshi rero sha umufasha ni gufashanya raba dukora ibintu ni ngoga kugira ngo ndagufashe none gasha bibaza yuko nezegwa uno munsi uri gucitasha kwa gahindo ejo uri gucitasha kwa sinzi kwa kankindi kwa kaburanwa kwande dukora ibintu ni ngoga kugira ngo tuze turafashanya tuba umuryango bajya ujya muryango wawe ubu wanje amagogwa yawe aba yiwanje mugabo shabe ni wacu shafise shani wewe kandi wasije wamenga barakani Sabaga nivyo by'iwabo muganda nzi ngo bafise najari je bashaka kunyanga ngo kubera wenda gukunda ntibamenye ko uri mwene wacu nabyo bazingiye je vyanka bikunda amazi yashuha canke yare nzokugena urakoze nanje mbona umenga niwe mwene wacu nyene kufise bajya bihoze bazopfana imitima misi nk'ujya w'inzobo menga ni kinyabwoya kiraho canke kijya kimbega bacita kure canke ni ikunda kugera ku biti ikinkwabuki ugafise inzigo ubona arera ku rukoba ngwa ku mutima arirabura nagwa inarujya ruhungu sha
ntaco we bihotse ndaryohewe cyane ko ari kubona nawe ufise uwo mutima kabisa birandyoheye nicyo sinashobora kwanga mukuru wanje gusa ndibaza ko biri kose byose bizohera nta mwaka udakuri muri we bimushobora byose ndabashobora none wewe canke ngira ngo ntibankunda mu muryango wanjye je sinzi sanije imbere ndabize ntitwakwanga mu muryango ariko gusa ndazi ico ngiye gukora ngiye kubimuteramo kubimwindezamu ndabimwereke ko akeneye umufasha hari ico woza gufasha mu muryango wacu natwe kuko urazi ko turifuvye papa na mama mudusige kugira atubere umuvyeyi atubere mu vyose kandi azi ko azokwemera ene uragerageza n'ukuri kandi vraiment n'ukuri je na je byamfasha uretse yuko ndanamukunda ndanakuza n'umuryango w'iwanyu urabona zokunda n'ukuri sinzi ibintu abarimo sinzi mayenda barimo kubera je sindabyumva sinzi ikibazo afise nije mbere ndazi ko musaza wanje akomeye ahubwo ngira nyene n'ibibazo nyene bikimuhanze byo mu muryango ariko ndazi ko imana nimero kazokwemera ko twakwishimira mu muryango rero sibyo namubwiye dukora ibintu ningo kugira ngo dufashanye none canke ntazi cyo bisigura kuba umufasha w'uwundi iryo biragantu twakore mu buzima bugoye biragoye gutahura kuko harya abona ko twe tukiri inyuma yiwe ataho turishikana abona ko mugiye barongoye byo mugora mugabo ndazi ko ntazoguhakana kandi ntazokwamubwiye kubimuteramo nka mushikiwe kandi ndazi ko azovyemera tena ku muryango ntitwamuhagurukira tukabimwereka tukamwereka ko bikwiye ko yashobora kukurongora ariko Doriane mbona kugiye gukikwicara n'iki gisitsi iki gisitsi imwe ngo mwene wacu indari gisitsi inde uyu ni mushikawe uko ni mushikawe n'uyu ni mushikawe urabyumva ni mushiki wanje uyu ni mushikawe nkuko nanje ni mushikawe ubu rero urahagaze wabonye ko amabere yakutse ngo mubonye ngene gufata n'uyu nkuko ufata ariko uyu ikaba yaganyene urukuraganira nawe sindi mushikawe ndakuba sindi mushikawe okay ndavyemera kuri mushiki wanje ariko usesagura amatungo n'uyu unuzanye ngaha n'uyu ni mushikawe sije namuzanye yazanywe na mama yakwigendera uyu vema we tetwa amuru rupangu nta n'ijambo ufise ngaha nkwamuzisha nkawe ni mushikawe umbiriza ndakumangara mubaye mukunyuba uko nanje ndi mushikawe mukunde icyo umenye ko ari gitwarire bazanye ngaha urumva ari mwene mama mwene mama shut up what's going on kuna kama muramuka murakunda mwene wawe ni mwene wanyu cyane mwene nyoko muzopfana imitima yanyu mimwe na Vanessa mwebwe ndabibabariye mwebwe reka rero tuzopima amazi n'ifu namwe tuzoraba mu mwanya canke mureke uyu nzomugwa inyuma sawa ngomana n'ico gitwarire gitwarire uyu ni mwene mama ubwo wasigaye fata umupanga n'umuzozanira mwese okay mwera ku mibiri ku mitima mwirabu nta kibazo inzigo gitwarire bazana nga urabona wewe uriko mukubitira ikengene kimeze biki sawa wewe guma muganira ahubwo sose mu nzu ndabereke reka ngaruke reka ngaruke ndabasange ngaho murabe